Tuzingurure igitabo cete candikiwe Abaheburayo, cete candikiwe Abaheburayo igice ca kabiri, tuhera nyene. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivako, kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ihabwa icubahiro. Kino gitabo c'Abaheburayo ntibigaragara neza umuntu yacanditse, ariko biraboneka umuntu yanditse kino gitabo c'Abaheburayo ni umuntu yarazi isezerano rya kera, kuko aravuga cane ku vyerekeye ingene batangiye ibimazi. Kandi ahanini ya kino gitabo gishimikira cane ku cubahiro ca Kristo, cubahiro ca Kristo n'ikimazi Yesu Kristo yakoze. Hanyuma rero nk'uko tumaze kuvyumva hano ku ndanzi y'amajambo havuga ngo ntitwanjanjwe ku gakiza. Twumvise havuga ngo tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kuri kano gakiza kabanje kuvugwa n'abamarayika n'abatwitangiye imbere, ngo kagakomezwa no kuri twebwe n'abakumvise. Ni ijambo ry'Imana tuza guhagararako, kutanjanjwa ku gakiza. Ni ukuvuga mu isezerano rya kera ibimazi batanga ntivyashobora gukuraho ivyaha, ariko vyaratwikira. Cyo gituma rero umwanditsi w'Abaheburayo yarazi neza isezerano rya kera n'isezerano rishasha ikimazi Yesu Kristo yakoze. Aravuga ati nico gituma dukwiye kwitwararika ivyo twumvise, ntidutwarwe akayombekere tukabivako. Ati ntimwanjanjwe ku gakiza. Kano gakiza n'agakiza kahanuwe, vyari vyaravugishijwe n'abakera, baravugisha ukuzoza kwa Mesiya, ngo barabibona. Dusomye mu cete ca mbere canditswe na Petero, turabibona neza. Icete ca mbere canditswe na Petero igice ca mbere ku murongo w'icumi. Reka dushikireyo gatoya turabe ivya kano gakiza ingene kari karavuzwe. Icete ca mbere canditswe na Petero igice ca mbere canditswe na Petero igice ca mbere ngo yatagura avuga ingene Kristo azopfira abanyabyaha. Kino gihe c'umuntu, kino gihe umuntu azokwizera Yesu Kristo akicuza akihana akatura ibyaha byiwe,
ibyaha byo bizohanagurwa bitazotwikira. Imana nihabwe icyubahiro. Kino gihe ngo abavugishwa n'Imana kano gakiza, agakiza gakomeye, aho umunyabyaha naho yaba yakoze ibyaha bingana gute bishobora guhanagurwa. Aravuga ngo ntimwanjanjwe ku gakiza, muzobaze umuntu yigeze kuba inyuma y'ishengero hanyuma akarigarukamo, mubaze hanze nyene yameze, canke muzobaze umuntu yigeze kugendera mu vyaha hanyuma arakagirirwa ubuntu agakiza. Kano gakiza gasumbya ubutunzi bwose cy'umubahiro cyose cyo ku isi, gasumbya ngo ifeza n'inzahabu. Agakiza ka kintu na kimwe twoshobora kugakara. Aha twagira ubuntu bukomeye. Cyo gituma rero umwanditsi yandikiye bano Baheburayo ati tweho tuzokwikiza dute. Arababwira ati ntimwanjanje kuri kano gakiza ngo mutwagwa akayombekere mukabivamo. Kugenda akayombekere muzorabe ngiziko ririmo umuriro. Mbega umuriro uzima rimwe na rimwe? Urubeya rugenda rwayo buhoro buhoro akayombekere, hanyuma rero umuriro ugatinda ukazima. Twe twakuriye ruguru, wasaga kumbure hariho urugo rurimo ibitungwa. Nagira ngo igitungwa kimwe, imbwa kuko kera baracana hanze, hanyuma rero kubera haba hakanye, hanyuma rero iyi mbwa rero ibonye bakuye ku ibyo kurya harasigara mu muriro, hanyuma rero ikaguma yegera yumvise hakiri umuriro igaca isubira inyuma. Hanyuma rero uko yashishikara yegera ikumva neza ko umuriro wazimye, hanyuma rero hari igihe baca usanga yaryamye mu gicaniro. Kubera iki? Umuriro wazimye. Cyo gituma rero umwanditsi yavuze ngo ntimutwagwa akayombekere. Umuntu akagenda arapfa mu by'agakiza buhoro inyota igatangura ikamuvamo, akabifata ibisanzwe, akabona ko gukizwa ari ibisanzwe, akabona yuko kuba mwishengera ari ibisanzwe. Cyo gituma rero uyu mwanditsi yavuze ngo ntimwanjanjwe kuri kano gakiza bavugishwa n'Imana ba kera barifuza kubona ibihe turimo, ngo barabibona bakaraba icyo duha tukabona biriya bihuriye mugeni wa Kristo, tukabona kiriya gihe cy'umuntu. Kandi ngo abamarayika barifuza kurunguruka, bifuza kurunguruka iki? Barabona kuko Yesu yavuze ngo ndagiye ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, ngo kuko ngiye kubategurira aho muzoba, ngo ndagiye kubategurira. Iyumvira inzu ziriko zitegurwa n'Umwami Yesu. Aravuga bati none ibi bintu umuntu ariko arabitegurirwa ninde? Abamarayika ngo bifuza kurunguruka uwo mugeni. Yesu nashimye. Umuntu yakijijwe ni umuntu w'igiciro kinini cyane. Umuntu yagiriwe umuntu akaronka kano gakiza akumireko. Erega hatwaraguyeko. Yesu nashimye. Ahatwara bose ikintu tudashobora gukaba n'ikindi kintu na kimwe cy'icubahiro cyo ku isi. Abantu mwakuriye mu ishengero bavukiye mu gakiza mwagiriwe ubuntu bukomeye cyane. Mwagiriwe ubuntu bukomeye, aho umuntu yarose agakiza, yarose ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Cyo gituma rero
ni gake ashobora kukarekura, ni gake. Yesu baramubaza bati mbega mwami Yesu, mbega abakizwa ni bake? Mwe mwiyumvira ko abakizwa ni benshi? Abakizwa ni bake. Dusome ingene Yesu yabishuye mu butumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ni 13 igice ni 13 duhere ku murongo wa 22. Cumi na gatatu 22 havuga ngo mbega abakizwa ni bake? Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha, ari ku rugendo agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe aramubarira ati mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamo ntibabishobore. Imana nidufashe. Baramubaza ati none ga mwami Yesu, kuri kurigisha, none abantu bumva inyigisho zawe bakazakira ni benshi? Mbega abakira ni bake? Gukizwa rero ni ijambo rivuye murivuga ni gukira, ni ukuvuga hakira umuntu yararwaye. None kubona benshi barwaye, none abemera gukira ni benshi. Yesu aravuga ati abakizwa ni bake, mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kubicamo ntibabishobore. Harya rero gukizwa ni ingabire y'Imana. Yesu yavuze ngo nta muntu n'umwe ashobora kuza kuri jewe data we mw'ijuru atamukwegereye. Nimubona wicaye mu ngoro y'Imana, aha data yagukwegereye. Aha ni umuntu wagiriwe gukomeye kubona uri mu ngoro y'Imana, kubona waje ukumva ukabona ingene abantu umunyabyaha, ingene imborerwa yihana, ingene umusambanyi yihana, ukabibona. Aha data yagukwegereye. Imana ntiyagucubana. Erega si bose bashobora kuza mu ngoro y'Imana, si bose. Icyo gituma rero yavuze ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, benshi bazogomba kuricamo ntibabishobore. Erega benshi baragomba gukizwa n'ibikunda. Ko je nababwiye ntarakizwa nari umuntu akunda inzoga, hanyuma rero bavuga none ikintu congiza zino nzoga ni iki? Hanyuma nagira ubuntu numva umuhamagaro w'Imana, nk'uko nawe wumvise umuhamagaro w'Imana. Benshi barabona yuko baboshwe n'ibyaha, barabona yuko bagowe. Hanyuma umuntu akora ibyaha kenshi atabishaka, akumva nyine ko aboshwe. Cyo gituma rero umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo mushishikare kuzigama kano gakiza ntimukajanjwe. Ni ingabire ikomeye y'Imana. Kano gakiza ntitukanjanjweko, kandi umuntu akanjanjweko karashobora kumuca mu myanya y'intoki. Twaragiriwe ubuntu, niko ariko inzira yo kuja mw'ijuru bisaba kuba maso. Utabaye maso, kuko hariho abantu batwitangiye imbere ariko ubu bamaze kubivamo, barabivuyemo. Umuntu atabaye maso, kano gakiza arashobora kukavamo, akabivamo. Cyo gituma Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto igice c'10 ku murongo wa 12 basoma. Reka tuhasome icete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, icete cya mbere igice c'10
igice cy'icumi dusome ku murongo wa 12 kandi naho honyine haravuga ngo nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagirende niyiyubare ntagwe. Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo mwirinde ntimutwarwe akayombekere mukabivamo. Hanyuma Pawulo arabwira ati nuko rero umuntu wese yiyumvira yuko ahagaze yiyubare nawe utarahagarara uno munsi. Kino gihe cyarahanuwe naho wowe ufise ibyaha bingana gute, imbabazi z'Imana ziracari. Uno munsi birashoboka yuko nawe uhagarara neza mu gakiza. Uyu munsi ugaharurwa nk'abana b'Imana nk'umwana w'Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Kano gakiza kino gihe cy'ubuntu, kino gihe cyari cyarahanuwe n'abavugishwa n'Imana bake barabibona bakabisasira ateze icyomba nanjye ntazoba muri kiriya gihe. Kino gihe ayimbore guhinduka umuntu. Nazinyoye jewe nicaye ku gatebe mu kabari narashobora kuba ngarana batewesha urago komebye kuko nyaba nibereye ahantu ntari hindu ntari hanarasi narashaka henda mu minsi nibacenda yamara bagiti hakuhura na karaberi yahembwe. Wanasifiwe. Hakuhura na karaberi yahembwe ngofu muhura nivewe kuko umuryango nawuguruza umugere. Yesu nashimwe. Jambo ry'Imana rivuga ngo kera nta bantu twarimo. None wovuga gute umuntu ashobora kugira 20,000 ari wenyine muhira yatanze yasa 2,000? None uwo muntu mwumva ameze gute? Umuntu yiga kaminuza agasubira karara mu kabari. Imana nidutabara. Twagira ubuntu bukomeye ntitwanjajwe ku gakiza. Agakiza kazura umuntu mw'iborero, kazura umuntu n'ivyaha. Maraya agakizwa imbore bigakizwa uwutoga ko. Yesu nashimwe. Aha mwibaza ngo wamusa gutyo n'agakiza. Agakiza karuta ubutunzi bwose bwo ku isi. Cyo gituma rero dukwiye kukumira kuwumva ko uhagaze. Uwumva wese ko yagira ubuntu, twagira ubuntu bukomeye. Wiyubare Mungu. Hariho abantu bashobora kwitiranya ngo naka afise ingabire yo gusenga. Haba namba ngabire yo gusenga. Yesu yavuze ngo musenge ntibujya mu moshangara. Mube maso. Wanditse aravuga ngo musenge udasiba. Kano gakiza rero karateramirwa. Kano gakiza bisaba kwirinda. Turafise umwanzi turwana n'uyu mubiri. Uyu mubiri uvuga ati nuryame kandi wamara kuwugaburira, wamara kuwubungabunga uguhindukira umwanzi. Guhindukira umwanzi. None gaba mwaba shengero ry'Imana. Umuntu yanyoye inzoga agaca yigira ikintu kitara haje na kw'ibiro 49. None mwongera gute burya buyoga 200 bitamusenge bwaja he? Hamara nanyoye naho cyari ikigabo kingana gute? Navuga ni mwese murabahinda imbere yawe. Kubera iki nta muntu ntari bimo. Ariko mbona umuntu mw'Imana. Yesu nashimwe. Uyu mubiri wawe ugaburiye ugacukwereka kuri umuntu adasanzwe. Ejo uzopfa. Ninda zimisase gaje. Ukawugaburiye ukawusiga ukawugirira neza ukaguhindukirira kuzokujana muri Gehinomu. Abadayimoni n'abati twakubonye. Imana nidufashe. Ibiri vuga ngo nimugakunda isi cyangwa ikiri muri yo kuko isi kirashirana ibyifuzo byawe. Wariko bakora ivy'Imana igomba
bazohora ibihe bidashira. Imana nihabwe icyubahiro. Ntitwanjanjwe ku gakiza, twaronse ikintu gikomeye, agakiza gasumbye izahabu, gasumba ubutunzi bwose, gasumba inzu zo muri Amerika. Naye agakiza Yesu aramubaza, abakizwa ni bake, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kubicamo ntibabishobora. Erega benshi baragomba n'umupagani umusore agomba gutwara umukobwa w'umukiza, kuko barazi yuko bameze neza. Kibaramanyama, umuntu yakijijwe ntiyiganza, umuntu yakijijwe n'umuntu mwiza cyane. Yesu ashimwe ko jewe narunyoye nakwereka ko mwaha nabo rero ngukunda webona nabo. Yesu ashimwe, Mana ishimwe. Yesu yarakoze, Yesu yarakoze. Hariho umuntu umwe imfura y'iwacu yari bwagiye ubuntu bwo gukorana, niwe yabonye nakijijwe acavuga ngo we karate ibyo bintu wagiyemo. Hanyuma n'abapagani baraza bagakiza ari keza, ngo ndakwifurije yuko worinda upfukiri muri byo. Yesu ashimwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kera nta bantu mwarimwo, ingo nyinshi ziragowe, igihugu kirakeneye abantu babizigirwa, leta irakeneye igihugu abantu babizigirwa, abantu baronse agakiza, abantu batakiri imisuma. Kandi igipolisi kiriho kubera ibyaha. Yesu nadufasha, Yesu nashimwe. Kano gakiza uwakarosa kumira kutarakaronga arondere Yesu. Jambo ry'Imana rivuga ngo Yesaya 55, murondere Uhoraho bigishoboka yuko abonwa. Umunyabyaha ntareke ibyaha byiwe, ubwabitanye ntareke ibyabitanyo byiwe, kuko Imana ikikunda wikunda guharira. Wumvise urukundo rw'Imana, ikunda guharira. N'abariya abanyabyaha bariya bakiborerwa bariya gisamba neza arabakunda. Mana nihabwe icyubahiro. Kino gihe cy'ubuntu, kino gihe cy'imbabazi, kino gihe cyari cyarahanuwe ko Yesu azopfira abanyabyaha. Kino gihe cy'ubuntu, mugabo kino gihe cy'ubuntu ndababwira ukuri ntikizohora. Igihe ni ikinyene, igihe cyawe ni ikinyene, ngo nimwumve ijwi ry'Imana ntimukomantaze imitima, kuko uzi iminsi umaze ntuzi iminsi usigaje. Tucumva ijwi ry'Imana, ntihagire umuntu akomantaze umutima. Umuntu ntaharure ngo je nabivukiyemo, ngo je nkora ibikorwa by'imwishengero, jewe maze igihe kingana uku mwishengero. Ariko Pawulo yandikisha ishengero ry'i Korinto ngo wumva ko hagaze yiyubara, ngo tweho tuzokwishiza dute bitwanjajwa ku gakiza kangana gatyo. Abantu benshi baramenyereye ivy'Imana bariko barabivamwo buhoro buhoro, kayombekere buhoro buhoro, gusenga bikamuvamwo, indirimbo kuba kizumva bikamuvamwo, ivy'Imana ntibibe bikimuryohera. Uwari kagenda kayombekere buhoro 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 buhoro. Ivyo haraciye urubanza ubu yamaze kuvyeza, ngo bajya barakavya, abapentegoti barakavya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye. Abantu benshi baragomba gukorera Imana mugabo bagashaka no gukorera isi. Kuba abanyabyaha ngo nibi sinobiheba. Urahiriwe kuri mahoro y'Imana, urahiriwe ko waje ngo wumve ibyo uri kurumva. Urahiriwe kuko uri kurumva niwihana yuko uzoja mu ijuru. Urahiriwe kuko ubona abavugishwa n'Imana ngo barahambiye kubona ibi turiko turabona no kumva ibyo muriko murumva. Ndababwije ukuri, amashengero
umunyabyaha wa munyabyaha uragowe wa munyabyaha niwihana uragirirwa imbabazi murabyumva umunyabyaha yihanye aragirirwa imbabazi niryo jambo Yohana yakavuga ngo mwihane Yesu yakavuga ngo mwihane urahiwe kuri kurumva ijambo ry'Imana rikubwira kwihana urahiwe kuri kuravyumva Yesu nahabwa icyubahiro kano gakiza uwakaroze n'agaterambere zingurura aho nyene gatoya muri mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe n'Amatayo igice c'indwi bwanditswe n'Amatayo igice c'indwi cumi na gatatu havuga ngo irembo rifungana muce mw'irembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihano ari byo bijyana abantu mu mahomero kandi abahaca ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ndende nivyo bija mu bugingo kandi abahabona ni bake Yesu nashimwe reka mvuge nti Yesu nashimwe kuko ntakundi abatahabona ntakundi mushishikare guca mw'irembo rifunganye arababarira ati abavugishwa n'Imana bake barahaniye kumva ivyo muriko murumva no kubona ivyo mubona ariko ntavyo babona Yesu arababarira mushishikare guca mw'irembo rifunganye ati rifunganye ni irembo rija mu bugingo budashira ngo kandi abahabona ni benshi ndababwirije ukuri inzira yo kuja mw'ijuru abayibona si benshi haruguru no havuga ku gice cya gatandatu havuga ngo nuko abavuga ngo mwami se bazokwinjira mu bwami bw'Imana kiretse abakora ibyo data bamwinjira ngo abantu bavuga bazi Imana ni benshi ariko abantu bariko barabona inzira yo kuja mw'ijuru ni bake abakizwa Yesu aravuga ngo mbega abakizwa ni benshi abakizwa ni bake mushishikare guca muri iryo rembo mushishikare guca mw'irembo rifunganye n'imboragiri ubuntu ukavukira mu gakiza ukegera mu ngoro y'Imana ukumva uri kurumva uravyumirako ababirimo si benshi ababona inzira turimo ni bake Yesu nashimwe Yesu yavuze ngo nta muntu n'umwe aza kuri jewe data w'umujyi akamufungura nimba rero wagira ubuntu ukaza mu ngoro y'Imana muntu warose agakiza muntu wagiriye ubuntu kumva ibiri kurumva ntubifate ibisanzwe iki gihe cy'ubuntu kizorangira kizohera Yesu nadufasha kino gihe cy'ubuntu kizohera Mose aravuga reka tuhasome ikiganiro Imana yagiranye na Mose kuvayo honyine kuza mu ngoro y'Imana n'ubuntu bukomeye kumvi ibiri kurumva n'ubuntu bukomeye mirongo itatu na gatatu cumi n'icyenda aravuga ngo uhoraho aramwishyura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe nivuge mu izina ko nduhoraho imbere yawe kandi nzogirira
ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Je ntarakizwa mahora niyumvira none jewe nzoja mw'ijuru canke nzoja mu muriro. Burya Imana niho twumvise ku wa kane no ku wa gatanu. Burya Imana irasuzuma n'ivyiyumviro vy'umuntu, ivyiyumviro vy'umuntu wese. Nico gituma rya jambo rivuga ngo ngo nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri wose. Iryo jambo muraryumva? Nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri wose. Vyumvikana umuntu wese yavutse yabayeho, ijwi rya mpemu yera riramugendera. Niyo hahandi Yohana yanditse mu Bibiliya vyete mu vyahise Yohana ngo umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura ninjiriwe dusangiye. Hajya mpemu yera no ku mutima w'umunyavyaha aradodora ugomba kumugara cyangwa ugomba kumugurura. Urabyumva? Imana yarabona ingene ndayirondera naho ndayizi. Urabyumva? Niho rero nicyo gituma rero wagiriwe umuntu we ukumva uri kurumva, ukagirirwa umuntu ukegera mu ngoro y'Imana. Jesi narinzi ishengero rya Pentekote, nitwa ko nakuriye mu idini kanaka, ariko umutima wanjye warancira urubanza. Wataho ndiko ndaje ndaza nzoja mw'ijuru cyangwa nzoja mu muriro, kuko inzira ni zibiri. Hari abana b'ubwami, hariho n'abana ba Gehinomu. Inzira ni zibiri. Cyo gituma rero Imana yabwiye Mose ngo nzogirira umuntu we nzobugirira. Bwana asifiwe. Aha rero ko waje mu ngoro y'Imana wagiriye umuntu Yesu nashimye ngo nzogirira ikigongo nzokigirira. Irega umwanya umwe womenga Imana iragaragara, womenga Imana irakendereye. Irega Imana ibyo ni ibanga ry'Imana, ibyo ni ibanga ry'Imana. None mwambwira gute iby'Imana wowe ukabimena ubundi akaragusa? Kandi umuntu ararugusa arayisenga kukurusha. None iby'Imana wobivuga gute? Wobivuga gute umwe akavuka ari ikinyugu ubundi akavuka akomeye? Imana ni ko bigomba. Imana ni Imana ngo nzogirira umuntu uwo nzokigirira, ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Sinzi umuntu umwe yigeze kuvuga ati burya yishima abatariho. Mwabyumvise? Umuntu yishima kuko siko none hishima ngo batariho. Ati hari hakwiye kwishima umuntu yakijije, niba bakwiye kwishima. None sibyo? None umwana w'Imana, umwana w'ubwami yagiriye umuntu, yagiriye ikigongwe. Mwavuga ko ari umuntu asanzwe. Yesu nashimye. Cyo gituma rero kano gakiza twarose wakarose nakumire. Birashoboka rero muri iki gihe abantu benshi iby'Imana babimenyereye, benshi bariko baragenda kayombeke, benshi babivuyemo, benshi babimenyereye. By'Imana basigaye bafite ibisazo, gukorera Imana no kutayikorera benshi bamaze kubivamo. Bagira kayombekera. Umva muhagaze n'inyubare nawe mwanditsi yanditse